bakunze mu Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro kudo Ange nkuko mubibona Ange Minushi nari ndayikuye kuno munsi niko do Ange Minushi ngo bibona ikiganiro cy'uno munsi ikiganiro nasanze abigeme abakobwa beza cyane ndagisiriye beza cyane bavukana ari batatu nashatse kwasanga muri wabo aho basanze bakorera ikintu cyantangaje niko n'abakobwa batatu bavukana kora ikintu kijanye n'ingabire novuga ko ari ingabire ibintu bakora n'ingabire so nashatse tuyage ndabasanze muhira kugira numve n'inzira binava no kubavyeyi ndose chance nyage n'abavyeyi numviriza ingene babigishije ingene vyagenze ni ikintu gitangaje cyane ariko mugumane natwe muraza kumenya icari ico ivyo bakora nasikwivuga ngira yandi muhiri wawe ndaje tujana kandi ndabavumbuye entre temps na twavuga ndi kuri programme yeah. On the track. bakunze Magic TV nko nawe babwiye murana ko arabigeme beza abanyakiriye reka rero duherenga agenda tubwira izina peut-être nimba yiga tubwire canke akora atubwire nitwa Kazeliza Marie Sophie ndumunyeshuri hama nkongera nkakora n'amagato pizza et barbecue twagiye nanje nitwa Ntore Queen Marie Christa nkaba narahejeje kwiga nkaba nkora amagato pizza na barbecue. Merci beaucoup nanje nitwa Mucho Marilyn Gladys tukaba dukora amagato pizza na barbecue. Okay mwese donc niko kazi mwese ko muri batatu ikintu cyambere abantu ikintu cyambere gitangaje benshi murazi ko abo tuvukana usanga aja mu vyiwe uwundi mu vyiwe ndashaka kumenya mwebwe vyegenze gute muri abakobwa batatu muhuriye ku kintu kimwe mu gikunde mwese umuntu agikore mwese kwisanzwe twebwe tukiri batonya abavyeyi mama yara muri weekend twaragenda mu gikoni tugakorana tugafashanya umva kwisanzwe vraiment ibintu byo guteka turabikunda ego ni mama ahanininya ego ikindi je no kongera ko nuko novuga yuko turakundana cyane turakundana ku buryo niba kaze ariko akora iki nigeza kumufasha niba muce ko kora ikindi turafashanya nibaza ko nico catumye tuvuga ati dusanga twisanze mu kintu kimwe kuko sishaka kuvunika jenyene hariho uwundi ashobora kumfasha ariko ndashaka kumenya reka mucaca nyishura mukurikirana gute harimo abantu baca hagati nindatangura nindahereza okay nije ndi mukuru hama hagasubira Ntore après kazi okay nta numwe aca hagati jo ukunyene ya dukurikirana gutya nyene nico gituma abo muvukana nabo nyene mumeze ukunyene cyane nabo ego jeni turakundana ukunyene niba ari wundi muhungu tuvukana ari muri iki duteza gufashanya abavukanye se muvukana barakora amagato nyene baradufasha livraison abahungu baradufasha livraison na gatoya kacu bitwa ariko ari gatoya cyane nakone karazi gukora ibintu bitari Kenya namuciriyemo gatonya uyo mutonya wacu ela 11 ans afise 11 ans arazi gukora amagato nawe nyene ibisuguti azi ko ibisuguti zamwe bavuze ati ngurira ibi nibi no musi ndabakorera iki twavyeyi banyu chapeau ni gake abavyeyi baba bo mu gisagara bafise donc badakinye bameze neza bigisha abana guteka mwebwe ba mama kibigisha nimwabifata nayo ko babagora ngo mandamuvonera ko ari ronde oya ntibatugorana gato kubera ko ni natwebwe wasanga kujya kuba muri abana umva ni twebwe wasanga ari twe twijanye gutyo nyene umva twari tubikunda vraiment hari ikindi kintu bakunze kuvuga ko abakobwa beza ntibajana n'ibikorwa muri beza gute mugunda gukora kandi muri beza
je nibaza ko igikorwa ntikiraba ngo ndi mwiza canke nimwe kwanza nta n'umuntu mubabaho mugabo igikorwa ari igikorwa umuntu aragikora uko umeze kose naho uba ufise ubumuga gute nta kintu na kimwe wobura ati gishobora gukora gishobora kumara ikintu gukora akazi n'akazi yego akariko kose rero na connection hari ibindi bintu genre usanga kenshi bishikira abantu kubera abakobwa ugasanga aragenda gukora ibintu nguje bakamugaya kubera ari umukobwa mwe ntibahora babagaya ati bijya n'ivy'abana bavukana bajya nta bintu by'ubusere biri mu kazi kabo oya par contre abantu benshi baratwaprecia baranatwankouraje kandi biratuma natwe tugira ishaka ryo kuguma dutera imbere mwagiye muri competition muraba muri batatu ba mbere experience mwakuyeho ni yahe ni byinshi cyane ngira bahava banyunganiriza abandi twarabonye abantu bazi gukora amagato kwiyumvira ikintu twokora iki byaradufasha akanya mugabo turashima byaragenze neza kandi twarabonye yuko atari twe twenyine dukora amagato yego merci mu Burundi kenshi tuzi ko gato ari za anniversaire gusa bijya by'abazungu usanga gato iguma muri frigo bijya twebwe ntibirashika mwebwe ngaha muhira tumvise ukuntu mwabimenye ucumenga mwebwe mwari mubayeho Jean gato tuguma tuzibona kuri anniversaire gusa mwaguma mubona amagato canke byabimeze gute kuko yari mama yabigisha sivyo byabimeze gute mu bwana bwanyu bon sinovuga ngo twaguma tuzibona umwanya wose mugabo umuvyeyi nawe nyene kenshi kubera n'akazi ntiyaronka umwanya kuvuga ku buryo twavuga ati twaguma tuko turaziga mugabo yaricara akarondera umwanya kandi yaba ari n'umwanya wo kugumana n'abana biwe donc rero gato natwe kera vraiment tutataye kuzikora swati tutayikoreye yaba ari kuri anniversaire mugabo birakwiye guhinduka n'ubundi abarundi birakwiye kubona yuko ari wifuza nk'uko wifuza uvuga ati ndashaka gusohoka ndakumbuye gato nturindire anniversaire ndashaka mubwire kubikora biriko birabinjiriza murabona ko mwobigira koko nkaho wambwiye shiri ko wahejeje ishure urabona ko atagandi kazi ushobora kurondera ushobora kuvuga ati ibigenda bigumyemo dushobora kubaho neza genre mahera kinjira neza ni ikibazo ciza kuko nanje muri jewe namaze iminsi ndavyiyumvira ndahejeje ku ishuri est-ce ndondera akazi kubijanye n'ivyo nize mbwa nize ibintu bijanye na business donc je me dis yuko umuntu vyabindi nyene nibaza yuko burya iyo witoreye ikintu ni wewe urabona ingene kiba kiriko kirakura ego ni vyiza kuronka akazi mugabo iyo ari wowe uri kuribikorera uvuga ati harageze ko nongereza umutahe par exemple kongereza umutahe ubone ukuntu biko biragenda neza en fait biraguha ni wewe uba uri kurikorera ni uvuga ati ntegezwa kwiteza imbere donc sinzi nacari ko ndavyibaza mugabo urumva ni igikorwa tutifuza guhagarika yego ni igikorwa tutifuza guhagarika ahubwo twifuza kubandanya duteza imbere yego nibyo ndashaka mubwire reka nje hariya kwa muco ahaye Bujumbura tuzi ukuntu turaharara nzamva ngo anniversaire Coffee Planet niho gato iryoshe kandi twese tukumva ko ari hajya anniversaire zose ugasanga bisa amakomande y'igisagara cyose mubiravye genre ko kuntu abantu baharara iska bari vya vrai iriya niyo gato biryoshe canke n'abandi baba bakora gato ziryoshe niko tuba twaharaye gusa c'est vrai abantu baraharara mugabo sinovuga ngo nuko badafise amagato aryoshe ahubwo gato bwire bihe biba haba habuze ndashaka kumenya icyo kintu kuko twaba tuzijya zibishe vya vrai ukumva umenga n'ubugari ndane kimeze ukuntu nyine umengo ni texture en fait bivana na pâte y'umuntu ingena akora pâte yiwe bikaca bivana na crème y'umuntu akoresha c'est vrai ino ama produit ntaratera imbere nta ma produit menshi dufise de bonne qualité arashobora kuboneka
mu gusanga bizimvye cane gose rimwe na rimwe umuntu kandi nico kibazo duhora dukunda guhura naco abantu barakunda kutubaza kubera iki amagato yanyu hari igihe usanga azimvye tukababwira nti amaproduit dukoresha arazimvye mugabo hariho ahandi ushobora kuvuga nti iyi gato ndayironse ku mahera make kandi ni nininya par rapport iyo mwege mukoresha rero bica bivana n'ikintu umuntu yakoresheje muri izo gato iki sino hariho n'abandi bafise amagato aryoshe yego uretse n'ibyo byo guharara ugasanga ntimubazi ivyo magato no musimva ngandiye gato yanyu candayivugaye nyene ndashaka kumbwire mama yabigishije amagato gusa n'amapiza nta bintu byo guteka imiceri hariya ibindi navyo murabishobora yego urazi gucumba nobambeshe mute yuko nzi gucumba sizi gucumba ariko still ndacase umwanya novyiga me mama yaratwigishije vyinshi twazi guteka umuceri ibiharage vyose sauf gucumba yego hariya kuri bako mwese murazi gucumba oya jana wambeshe sinzi gucumba jewe ndamaze kugerageza mpora ncumba occasionnellement urabizi ro ndabizi muga sinavuga ngo ndi umu professionnel nawubaho okay avant yuko tugenda kuraba gato yanyu ndashaka mubwire ijambo ngira duhere ngaha nyene ikintu wifuza genre ku bantu bariko baradukurikirana nyimba ari kubahamagarira imba ari kugira iki genre iki wamamaze gato yawe muri make nivyo shaka ivyiza biri muri gato yawe ego gato yacu iraryoshe cane dukoresha ama produit meza try us yes bagiye hari ego murakoze nkuko yabivuze dufite amagato aryoshe cyane kandi ikintu novuga umukiriya wese atwegereye turagerageza tugakorera kuco yifuza ico twese bitwungukirako ego uvuze mukora ivyo yifuza hari ibintu tumaze ibitubona kazona nk'umuntu akina basket cyangwa mukorera gato ya ballon genre ya basket bijya vyose murabishoboye ego hariho amadekor nk'ay'abana ugasanga umuvyeyi yifuza yuko tumugirira nk'iya football akunda Spiderman donc ivyo vyose turagerageza en fait ni ibintu umuntu agenda ariga buke ego personnellement je ndakunda amagato yacu ndakunda amagato yacu gusa ikibazo nuko umuntu ntashaka kuzara degusta kuri gato wakoze ashaka kwa mais novuga yuko ntimugire ikibazo kuri gato yacu kuko natwe produit yacu turayikunda cyane turazikonsoma ego ndashaka kumbwira umuntu atari uwo muri famille iyo ariye gato yanyu commentaire kenshi bakunze kugira abantu cyangwa commentaire mwaronse cyagiye muja muri competition kuko hajyaye bari abantu mva mwari benshi bazi barumvizanye commentaire imaze kuguma igaruka ku magato yanyu Jenny baza yuko commentaire kwanza ikunda kuboneka kenshi abantu baraza apprécier amagato yacu n'ikindi kintu dukunze kugira turakunda kubaza feedback abakiriya bishura yuko baryohewe mugabo hari ntibishobora kubura yuko haza umukiriya akakubwira nti Jesse nakunze iki kandi babyumvikana bamubwira nti tuzogukosorera next time tubikore uko mubishaka hanyuma ico abakiriya benshi baragikunda hamara ikindi kintu nogenda ntababwiye musa n'abana b'urufasoni abana batekanye mwakuze munasenga canke musenga cyane bimeze gute ava ni kintu ndibaza na Scott yari yakibonye Scott niwe turi kumwe nga hari ryambere tubabonye abakobwa bugishikuri ntawe ko abana batekanye batekereje ni kwira no gusenga byagenze gute mwakuze musenga mwakuze ruguye Jenny waza yuko icambere ari education niyo waza yuko ari education ego no gusenga birafasha cyane gose turasenga kandi na education irakonta ego
hama rero nanabahaye mwamamaza ariko nta nimwegeze avuga ati mushaka kutuvugisha mukeneye komande niri ndashaka mubwira ama Instagram yanyu canke amanimero mukoresha kugira abantu bashobore kugira ama komande genre bashobora guje. Okay. Dukorera mu Kinindo. Hama mushaka kudukontakta ni 68 36 72 15. Ego karibu cyane. Ikindi mbe yari iki? Ndashaka kumenya ama Instagram yanyu mwese. Okay. Instagram ya Dolce ni Dolce 257. Ego. Tuava tucumva twese. Dolce DOLCE 257. Ego. Instagram yawe? En fait, ni on te connaît. Yakazi. Je guposta Cindy fan gose. Nibaza ko tugiye kuvyiga kuko birakena. Baza kuja ko ntamagato baza gusanga. Non, ariko mga je veux dire personnel si Cindy du genre guma dukunda posta ego. Abakobwa babikira Maria. Bani twavyanga ko turi abakobwa bikira Maria mugabo urumva. Ivyakazi bo bisanga kuri Dolce 257 ego. Nibaze ko tugiye tugende murabizi ko ntashaka kubabesha numvise ibishe ndabibabwira ko ibishe iryoshe ndabibabwira mugubane natwe. So on the track. Hama mwamufise abakobwa bacu ingene muri bashigikire mufise aho muri buce. Okay, merci beaucoup, turakunda cyane. Ciao ciao. Merci, ciao.